Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubane natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko rero amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ko biriko biravugwa mu gisata ca politique. Turaza kugaruka kandi ku gisata kirabana no kwiyunguruza nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'intwaro ibereye. Ni vyinshi abategetsi batandukanye bariko barashikiriza, gusa ntibavyumve kumwe n'abafise amashiramwe aharanira agateka kazina muntu, amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abenegihugu batandukanye. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru. Mwe mudukurikirana muri mu ntara zigize igihugu c'u Burundi ziherereye mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, mu bisagara bigiye bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Abadukurikirana bari mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Inyuma yaho ikibazo c'igitoro kigisibije nga mu gihugu c'u Burundi, abategetsi batandukanye bakabivuga ko gutandukanye, harimwo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yavuze ko muri leta yiwe harimwo umuntu yoba yaratanze itegeko ko igitoro kitagomba gushika ngaho mu gihugu c'u Burundi, ko igihugu c'u Burundi ata mahera mva makungu gifise ico kwishura. Aha niho benshi bibarije uwo muntu uwo ari we. Mu bakoze analyse zitandukanye baravye ku nguni zose, baraba kuri Prime Niyongabo. Prime Niyongabo ntaho ahurira n'ivyo vy'igitoro. Baraba Reverend Ndikuri yarongoye umugambwe uri ku butegetsi, nawe basanga taho yohura n'ivyo. Bageze ku mushikiranganje wa mbere, kuko aba ari we mukuru wa leta, basanga iyo ngingo yofatwa. Bakurikije rero niba biriko biravugwa cane cane kuko utumvikana kuri hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu Gervais Ndirakobuca, bakabona ko uwo umukuru w'igihugu yashaka kuvuga yari Gervais Ndirakobuca nubwo ateruye ngo abibwire abarundi n'amakungu. Ikibazo c'ibitoro rero kiragisibije nga mu gihugu c'u Burundi, mbere no kwiyunguruza vyarabaye akananira abahinga, aho bamwe bavuga ko iyo baronsa amahirwe bakiyunguruza n'ubundi bashika iyo bagiye batevye, kuko baba bamaze igihe kinini ku mirongo, cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Ivyatangajwe rero na Aimé Laurentine Kanyana, umuhuza w'abarundi, nizo zateye umwiheburo mwinshi mu banyagihugu, aho mbere bamwe banatanguye kwibaza ko aba bategetsi baba bicaye mu mabiro gusa bameze nk'ibishusho, kuko ha kuvugira abanyagihugu bo bivugira amajambo bishakiye anadugiriza ishavu abanyagihugu bato bato. Bati nk'umuhuza w'abarundi ngongira yibagiye yoba yaribagiwe ico ajejwe. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana asaba urwaruka kwambara amasupress, abamama nabo kwambara amabubu n'uturato two hasi, hama bakagenda n'amaguru hako bicara ngo barindiriye amabisi. Utinya kuba umuhuza w'abarundi warukwiye kumenya amagorwa abarundi barimo kubera ikibazo c'igitoro nicatumye kibura, ugakora amatohoza kuri uwo mutegetsi ari gukenesha abarundi. Yabujije ko igitoro cinjira mu gihugu kuko ivyo biri mu nshingano zawe. Ngo kandi ngo yarakwiriye kumenya ko irya VWT agenderamwo ikoresha igitoro kiva mu makori y'abene gihugu, hama nawe akibuka akababaro n'amaganya barimwo, kuko kuvuga ko yoshika mu kinama n'amaguru bishoboka ko bose batobishobora. Niwe tugiye kugaruka ko cyane cyane ku majambo yatangaje mbere yanadugirije ishavu abarundi, yoba abadiaspora ndetse n'abari hagati mu gihugu. Aya n'ayandi yose tugiye kubashikiriza. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Aimé Laurentine Kanyana arahebuza abarundi abasaba kumenyera gutambuka n'amaguru. Aha akaba ari ku nyishu irabana na ca kibazo c'ikena ry'ibitoro. Mu gihe igitoro kibandanya gukena mu Burundi, Ombudsman Aimé Laurentine Kanyana yarayahaye impanuro abarundi bo mu gisagara ca Bujumbura ko bogabanya kwiyunguruza bakoresheje imodoka bakijukira kugenda n'amaguru. Mu nama yakoresheje ejo abajejwe intwaro muri komine Mukaza, Aimé Laurentine Kanyana yagize ati: abasore mwambare supress, abamama namwe mwambara amabubu n'uturato two hasi, hama mwitambukire n'amaguru hako mumara amasaha 3 canka nimutondeye bisi. Mu gikorane giheruka kubera inyabihanga
aho umuryango wa perezida wariko uringina imyaka 4 Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Ndayishimiye yatangaje ko azi umutegetsi wo hejuru yabujije ko igitoro kiza mu Burundi. Yari yavuze ko amubabariye ariko ko igitoro kigiye gusubira kuboneka ukuri kwamye. Indwi zibiri ziraheze kitabonetse, uwakibujije kuza nawe nimba ariho ntaco yinona. Ombudsman Kanyana yisunze ububasha ahabwa n'amategeko yarakwiriye gusaba uwo mutegetsi aboheye abarundi amaboko imugongo akamenyekana, maze abarundi bakaronka agahengwe. Kugenda n'amaguru birashobora kutoroha kuri bose. Umuntu aheza akazi mwijoro ugaca umusaba kuva muri ville aja mu Kanyosha canke mu Ruziba n'amaguru, si coroshe. Umutegetsi abosha abarundi ne bamukure ko ikigongwe, maze abarundi boroherwe, canke abategetsi bamenyesha ko ivyo bavuga ari ibinyoma vyo kuzirika abantu ku katsi. Mukurindira ngo twizere ko Ombudsman agiye gutanga akarorero keza, akaza aratonda ku mirimo akongera agatavuye ku mirimo muri bubu n'uturato two hasi, maze aze arahadoda n'amaguru. Igitoro cinshi yakoresha zoce agihebera amabisi azarunguruza abamama bibugenze, abakuze bitokorohera gukora iyo siporo buri mwanya, gutyo ngimvugo izoba ijanye n'ingiro. Ngibi rero ivyo abantu batandukanye bariko baravuga cyane cyane kuri iki kibazo kirabana no kwiyunguruza. Ni mu gihe hari abategereza amasaha kuva kuri 3 gushika kuri 4 ibisi kugira ngo ibunguruze cyane cyane mwijoro muri vya bice babiteye ubwoba gushika ko. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tuyabandaniza muri kahisa y'imyaka 58 irumanye umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge akuwe ku ngoma y'u Burundi. Hari kwigenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'1966. Ni igenekerezo itavugwa cyane mu mateka y'u Burundi, ariko ni rimwe mu magenekerezo akomeye muri kahise ku Burundi. Niyo munsi umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge yakurwa ku ngoma y'u Burundi. Ni nayo kudeta ya mbere yashobotse mu Burundi kuva u Burundi bwikukiye. Mwambutsa yari umwami akomeye mu mateka y'igihugu, yaramaze imyaka irenga 54 ku ngoma. Ni nayo wa mbere yarongoye u Burundi inyuma y'intayi yo kwikukira mu mwaka w'1962, akaba n'umuvyeyi w'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Umwami Mwambutsa yakuwe n'umuhungu we w'imyaka 19, umuganwa Samuragwa Charles Ndizeye. Uyu nawe ntiyamenye ko aguye mu mutego w'abategura gufuta intwaro ya cami mu Burundi. Mwambutsa yakuwe ari mu gihugu c'Ubusuwisi. Umwami Mwambutsa yari yarusimvye mu ijoro ry'igenekerezo ya 18 ry'igenekerezo ya 19 Gitugutu umwaka w'1965, abasirikare barongowe na Kapiteni Antoine Serukwavu batera ikirimba c'umwami n'icumushikirangoma wa mbere Leopold Biha mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi. Antoine Serukwavu yari umunyamabanga wa leta, secrétaire d'État ajejwe gendarmerie, avuga ko yari kwisonga ry'umurwi w'abasirikare b'abahutu bagerageje gutembagaza umwami. Leopold Biha baramurashe bamusiga bazi ko yacikanye. Umwami we yarashoboye kubinyegeza kugeza aratabarwa n'abasirikare bari barongowe na Kapiteni Michel Micombero, yari umunyamabanga wa leta ajejwe igisirikare. Umwami amaze kurokoka rero yaciye Uvira muri Kongo, aca abandaniza mu gihugu c'Ubusuwisi. Kuva ico gihe ntiyigeze agaruka mu Burundi. Mu kingo c'amezi 9 umwami yabandanije kurongora u Burundi ari Geneve mu Busuwisi. Ico abarundi batamenye ico gihe nuko umwami yaragwaye, yariko yivuriza kanseri aho mu Busuwisi. Mu ntumbero yo kugabanya ibihuha vyavuga ko yataye igihugu, umwami yarungitse umuhungu wiwe umuganwa Samuragwa Charles Ndizeye amusaba ko yoza mu Burundi akaba aramufasha amabanga amwe y'igihugu. Ayo mabanga Charles Ndizeye nawe yayabayemo kuva muri Ruhuhuma gushika muri Mukakaro umwaka w'1966. Naho rero kwigenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'1966 umuganwa Charles Ndizeye yaca atangaza ko we nyene agiye kurongora igihugu, yongera arahagarika ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, nuko aba atembagaje se ibitari bwabeho mu Burundi, habaho umwami mushasha se akiriho. Bamwe bati yoba yaratezwe umutego wo mu buto.
mu ijambo ryiwe ku igenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, umuganwa Samuragwa Sherendizeye yavuze ko Samuragwa agiye kurongora Uburundi mu ntumbero yo gukomeza inzego z'igihugu. Bukeye Sherendizeye yagenye Kapiteni Michel Micombero kuba umushikirangoma wa mbere, mu nyuma amwongera ubundi bushikiranganji bubiri muri leta yahavuye ishingwa. Inyuma y'amezi abiri rero ku igenekerezo ya mbere ukwezi kw'icenda uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, Karoli Ndizeye yaciye yimikwa icese nk'umwami w'Uburundi ku izina rya Ntare wa gatanu. Charles Ndizeye uyu yari muto cyane, yari hafi gukwiza imyaka 19 kuko yari yaravutse muri Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo ine na karindwi. Yari yatashe mu Burundi mu ntango z'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu avuye mu mashure mu gihugu c'Ubusuwisi. Niho rero yasanze indyane zikomeye mu banyepolitike, ntiyamenya ko abo agize abagenzi ari bo nyene bashaka gufuta ubwami mu Burundi. Abumvishije umuganwa Ndizeye gutembagaza ingoma ya Mwambutsa, bo bari bashatse ko umwana w'umwami ari we yerekana ko umwami ashobora gukurwa kongera akaba ari we yivugira amakosa y'ingoma. Umwana w'umwami amaze kubikora vyari vyoroshe ko abasirikare nabo batembagaza mu nyuma ingoma y'u Burundi. Karoli Ndizeye yakuye se yibaza ko ariyo nzira yari isigaye yo gukiza ubwami mu Burundi, ntiyamenye ko aciri inzira abashaka gufuta ingoma y'ubwami. Muri gitugutu rero umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, umwami Karoli Ndizeye yahavuye atahura ko umushikirangoma wa mbere Michel Micombero ashobora kuba afise izindi ntumbero, niko gufata ingingo yo kumubogoza. Ariko abasirikare bacungera radio y'igihugu barankiye umwami kwinjira gutangaza ingingo ziwe. Inyino rikomeye rero hagati y'umwami n'umushikirangoma wa mbere riratanguye. Kwigenekerezo ya 2023 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, umwami Ndizeye yuriye indege umushikane iri Port de Ville Kinshasa y'ubu mu birori vyo guhimbaza umwaka Perezida Joseph Désiré Mobutu yari amaze ku butegetsi. Imbere yo kurira indege yashize umukono ku itegeko rishinga ko umugambwe UPRONA uhindutse umugambwe umwe rudende wemewe mu Burundi. Ingingo yagize ingaruka zikomeye ku mateka y'u Burundi, aho umugambwe UPRONA wamaze imyaka 27 ari wo mugambwe wonyene wiganje mu Burundi. Ibi rero yabaye ingingo ya nyuma y'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Kwigenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, mu gihe umwami Ndizeye yari akiri mu rugendo muri Kongo, umushikirangoma wa mbere Kapiteni Michel Micombero yaratangarije Burundi ko umwami abogojwe kandi ko intwaro ya cami ifuswe mu Burundi. Kuva uwo munsi rero Uburundi bwa burinjiye muri Republika. Intwaro ya Karoli Ndizeye yamaze amezi 4 n'iminsi 20 gusa. Amaherezo rero y'abami Mwambutsa wa kane ndetse na Ntare wa gatanu. Inyuma yo gutembagazwa ku butegetsi, umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yamaze hafi imyaka 6 ari mu buhungiro i Buraya. Umwanya munini yoba yarawubaye mu Budage, aho bivuga ko yakorana n'amahinguriro y'ibigwanisho akayoronderera amasoko mu bihugu vya Afrika. Muri ntwarane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, umwami Ndizeye yagize urugendo mu gihugu c'Ubuganda, aho yagiye kubana na Perezida Idi Amin Dada. Michel Micombero avyumvise yihutiye kurondera ingene yofata umwami. Umwami Charles Ndizeye yatahanywe mu Burundi ku igenekerezo ya 30 ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri. Mu ruheri rwinshi acaragandagurwa ku igenekerezo ya 29 ndamukiza uwo mwaka nyene, nyuma y'ukwezi apfungiwe mu ngoro ya se Igitega. Akaba yarapfuye atarakwiza imyaka 25. Kugeza ubu ntawuziyo ikiziga c'umwami Ndizeye coba caratawe. Umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge we yagumye Geneve mu Busuwisi, aho yaragwariye. Yahavuye atanga umwami ntiyapfa, yaratanga ku igenekerezo ya 26 ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na karindwi, aho hari ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Perezida Bagaza nawe yo barashatse ko ikiziga c'umwami Mwambutsa gitahukanwa, ariko asanga umwami yagiye yanditse ko atazotahukanwa mu Burundi. Burundi bwari bwaramubabaje cyane, yajanye agahinda kenshi. Abavyeyi ba Mwambutsa, umwami Mutaga Mbikije n'umwamikazi Ngeza hayo bari bagandaguwe Mwambutsa afite imyaka 3 gusa. Mwambutsa yavukana n'umuhungu umwe, umuganwa Inyasi Kamatari. Uwo nawe yagandaguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kane. Imfura ya Mwambutsa, umuganwa Rudoviko Rwagasore yagandaguye muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe, mu gihe agahungu
yarasigaranye Charles Ndizeye kishwe bunyamaswa muri Ndamukiza umwaka w'1972. Mwambutsa yaramaramajwe ngo n'igihugu yakunda n'umutima we wose, arangazwa nawe yafata nk'abana biwe, kubwiyo ngo ntaco tuma rero yubahwa yarapfuye mu gihe bamwinye iteka akiri muzima. Mu bana b'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge harasigaye Princess Rosa Paula Iribagiza. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye we yagiye akiri umusore. Ngivyo rero ivyari bigezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikanwa nawe dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo ngo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba ayabari ko aravugwa mu gateka kazi na muntu mu migenderanire n'ayandi makungu ndetse no mu bindi vyinshi biriko biravugwa, yoba igisata ca politike n'ibindi vyinshi nandi menshi turiko turabategura tugiye kubageza ko mu mwanya uri imbere cane ayarabana n'igisoda yose ntuze gucikwa no Mpuza TV. Rero Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.